nta muntu n'umwe uko ari kose Imana yaremye kubw'igihamana. Umuntu wese Imana yaremye kubw'umugambi w'Imana. Haleluya. Yaremye kubw'umugambi w'Imana, ariko kubera atahishurirwa ribaho, umuntu araba ubuzima arimo akabwemera uko akumva ibyiwe byararangiye. Ariko narabonye yuko ibintu ntibishobora kurangira igihe ufise ihishurirwa. Haleluya. Igikorwa cyose ugikore kubw'icubahiro cy'Imana. Haleluya. Ico ukora cyose gikore kubw'icubahiro cy'Imana. Uri umukuru w'igihugu, uri umuminisitiri, uri umusoda, uri umupolisi, uri umwigisha, ico ukora cyose ugikore ngo ndagomba kugikora kugira ngo mpeshe Imana icubahiro, kandi uzohembegwa muri ivyo nyene, uzobonera umugisha muri ivyo nyene. Haleluya. Ariko ivyo kugira ngo ushobore kubitahura, ushobore kuvyumva, nuko hari hishurirwa ari muri wewe, nuko hari iyerekwa rigera kure ufise muri wewe. Ukabona umuntu arashoboye gufata amazi akoga ngo unywe amazi yoze ngo baragukura kumukoshara kugira ibi nibi, amazi y'ubucafu. Abandi bakabahonyanga kunda, abandi bakabaterura, abandi bakabasaba, abandi bakakorera amarorero. Hariho n'abatanga ngo amaviza, bakagura amaviza ngo kuja mu ijuru. Ninde tanga viza yo kuja mu ijuru? Ninde tanga viza yo kuja mu ijuru? Abandi kumva ngo basenga Imana ngo ya dadi naka. Hari Imana ya dadi haba? Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura, reka tubanze dusenge. Ubereye gushimwa n'ibihe, ubereye gushimwa n'icubahiro, ubereye gushimwa muremye w'ijuru n'isi, ubereye kunini haza data, wewe waremye ijuru n'isi, ukarema abantu mu ishusho ryawe, kandi ukaturema udufitiye imigabo n'imigambi myiza. Ndaguhaye icubahiro kuko uri umwizigirwa, kuko wewe ntutoranya ku butoni nk'abantu, kuko wewe gushiriza imvura yawe ababi n'abeza, kandi ukakiriza izuba ryawe bose. Uri Imana nziza, uri gitangaza Mana. Umutima wanje urakuririmbira, umutima wanje uragukunda, umutima wanje urakwizeye, kuko mukunzi mwiza watugiriye neza nk'abana bawe. Waduhaye agakiza kawe ku buntu, uduha mpemu yera, uduha ijambo ntaco utakoze kugira ngo umwana w'umuntu abeho mu buzima bwo gutsinda. None mukunzi mwiza, ndasenze ngo iri jambo tugiye kuganira na bene data rigira ubushobozi bwo guhindura no kubahingura, kubagira abakobwa n'abahungu beza bakubahisha kandi bashingira intayi izina ryawe. Urakoze nyaguhoraho, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba bisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ego ijambo rero nagomba ngo tuganire uyu munsi ni ijambo rivuga ngo iyo atahishurirwa rya mpemu yera, igikorwa ntigishobora gutera imbere, igikorwa ntigishobora kugera kure. Umuntu agira iyerekwa riri hagufi cyane, niraba imbere y'ikirenge ciwe ntirirengaho. Ariko iyo umuntu afise ihishurirwa rya mpemu yera, abona kure. Haleluya. Kandi akagera kure, akageza igikorwa kure Imana yamuhamagariye gukora muri inosi. Haleluya. Kuko nagira ndakubwire muntu w'Imana ko nta muntu n'umwe, nkunda kukivuga, nta muntu n'umwe uko ari kose Imana yaremye kubw'igihamana. Umuntu wese Imana yaremye kubw'umugambi w'Imana. Haleluya. Yaremye kubw'umugambi w'Imana, ariko kubera atahishurirwa ribaho, umuntu araba ubuzima arimo akabwemera uko akumva ibyiwe byararangiye. Ariko narabonye yuko ibintu ntibishobora kurangira igihe ufise ihishurirwa. Haleluya. N'umuntu muto, n'umuntu ameze nabi arashobora kuvamo umuntu muzima kandi agakoreshwa ibikorwa bikomeye bihesha icubahiro Imana, bishingira intahe Imana. Haleluya. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa, turasoma igice cya mbere, hanyuma dusome kuva ku murongo wa 6 dushikane ku murongo wa 9. Haravuga ngo nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki nico gihe ugira ugarukane ubwami bwa Isirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene ubwiwe. Ariko muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabazako, muzoba ivyabona byo gushingira intahe
byo kunshingira intare Yerusalemu, Yudeya hose, Isamariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo adozwa babona. Amen. Murumvise igihe mpemu yera atari bwatangwe, igihe mpemu yera atari bwatangwe, abigishwa ba Yesu, intumwa za Yesu babona hafi, babona ibitangaza Yesu akora, babona Yesu ngene ameze, babona ubushobozi afise, bakumva umengaje kubakurako agacinyizo bari barimwo, bakumva ko aje kuzana ubwami, aje kubagarukanira icubahiro muri ino si. Haleluya. Kibigaragara kubera iki? Kubera ishurirwa ryabo ryari hafi cyane. Haleluya. Nk'iryo nawe uyu munsi ushobora kuburimwo, ukumva ngo jewe ninaramuka nkoze igikorwa c'Imana, ninakora iki niki nzokironkamwo inyungu. Ukumva wewe uri kubona inyungu yawe ku giti cyawe, ariko ntubone inyungu y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Yesu arababwira tumbe ndababwira ati si byanyu byo kumenya igihe ubwami ati ni Imana yonyene izi igihe izogarukana ubwami ngaha mw'isi. Haleluya. Ni igihe c'Imana, si igihe cyanyu. Atariko kugira ngo muze mubihishurirwe neza, mutahure ic'Imana ibatuma n'icibagombako. Haleluya. Nuko muzobanza kuronka ubushobozi bwa mpemu yera. Muntu w'Imana, ndiko ndagukundisha mpemu yera, ndiko ndagukundisha mpemu yera. Urumva ko n'intumwa zagize confusion. Haleluya. Yesu arabishura ngo si byanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze, ngo n'ububasha bwiwe wenyene. Haleluya. Wewe ico uhamagarirwa gukora, wewe irekuriye mu gikorwa uri kurakora. Haleluya. Kandi harabibaza yuko ngo igikorwa c'Imana, harabibaza ngo nuko ndiko ndavuga ubu butumwa. Oya, si byonyene. Kuko mwese arafite icyo yahamagariwe gukora. Naho uri mu biro wicayemo, n'ubwo rugo wicayemo, ahantu hose wicaye, menya ngo uri mu gikorwa c'Imana. Igikorwa cyose ugikore kubw'icubahiro c'Imana. Haleluya. Ico ukora cyose gikore kubw'icubahiro c'Imana. Uri umukuru w'igihugu, uri umuminisitiri, uri umusoda, uri umupolisi, uri umwigisha, ico ukora cyose ugikore ngo ndagomba kugikora kugira ngo mpeshe Imana icubahiro, kandi uzohembegwa muri ivyo nyene, uzobonera umugisha muri ivyo nyene. Haleluya. Ariko ivyo kugira ngo ushobore kubitahura, ushobore kuvyumva, nuko hari hishurirwa ari muri wewe, nuko hari iyerekwa rigera kure ufise muri wewe. Haleluya. Haleluya. Yesu arababwira ati si byanyu. Amen. Ngo ariko ngo muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabaza ko ngo muzoba ibyabona byo kunshingira intare Yerusalemu, Yudeya yo hose, n'Isamariya no gushika ku mpera y'isi. Mwumvise? Ata mpemu yera biragoye gushingira intare Imana. Mwibuke Yesu amaze gupfa, Petero yaravuze atumviriza rero twumvikane, jewe urumva uyu mugabo yaraduhemukiye, yaraduhenze, ati none je ndasubiye kuroba. Ico bakoze bose baramukurikiye, baragenda kuroba, ariko bararoba ngo ijoro ryose barabura. Ariko Yesu arabona ko batabanyitse kabaye, abasanga aho bari ngo bari kuri kiyaga ca Tiberi, abasangayo, abasanze ati bana hari ico mwaronse? Ati twakesheje ijoro ryose turabura. Haleluya. Arababwira ati terera urusenga iburyo. Barabisha amaso kubarinze babura mwijoro, ku murango niho bari kubona, ariko kubera yaravuze baraterera bararoba. Ingenda kubwire muntu w'Imana, uyu munsi wowe ushobora kuba uri kurigwanirira ukavuga ngo ngira nkora ibi kugira ngo ndonke inyungu, menya ko tazuzoronka, ntazuzoronka, ahubwo uriko wikwegera akaga ugakwegera n'abawe. Haleluya. Ariko niwareka ugaterera urusenga Yesu yashaka, azogushiriramo ibigukwiriye. Haleluya. Azogushiriramo ibigukwiriye kugira ngo izina ryiwe rihabwe icubahiro, kugira ngo izina ryiwe rihabwe icubahiro. Uyu munsi je haraho nitegereza ibintu n'aya marezo sosiyo, Imana ishimwe ko yanaje umuntu abonera ibintu byinshi. Urabona ngene abana b'Imana uyu munsi bariko barazimira, urabona ngene abana b'Imana uyu munsi bariko barazimira, bazimizwa n'abantu b'abasharata, b'abanyoni, b'abasuma, kubera
kubera ngo abana ngo bande ngo bishwe no kutamenya. Ariko yaba mwaza muri iri jambo mukarisoma mukajya mukaryumva mukarigira ubuzima, ukuzimira kogabanutse. Ukabona umuntu arashoboye gufata amazi akoga ngo unywa amazi yoze ngo aragukura kumukosha arakugira ibi nibi, amazi y'ubucafu. Abandi bakabahonyanga kunda, abandi bakabaterura, abandi bakabasaba, abandi bakakorera amarorero. Hariho n'abatanga ngo amaviza, bakagura amaviza ngo kuja mu ijuru. Ninde tanga viza yo kuja mu ijuru? Ninde tanga viza yo kuja mu ijuru? Abandi kumva ngo abasenga Imana ya ngo ya dadi naka. Hari Imana ya dadi haba? Imana ya dadi? Dadi wawe ninde? Ko Imana tuyisangiye twese. Ubuzimire bwisha abana b'Imana. Icubahiro cyose nta wundi gikwiye kugarukira umurimo w'ijuru n'isi na Kristo umwana w'Imana zimanesheje urupfu na kuzimu. Nta wundi muntu n'umwe akwiye guhabwa ikindi cubahiro munsi y'izuba. Haleluya, haleluya. Abana b'Imana bishwe n'ikutamenya. Haleluya. Yohana ari ku kizinga Patmos ngo umumarayika wera yaramwiyeretse ngo aje kumwikubita imbere ati reka kuza kumfukamira ati ndi mwene so ndikiremwe nka mwene so, uwo gusengwa n'umwe, iyo kuninahazwa n'imwe. Haleluya. Ihishurirwa rero rigera kure uzorironka ari uko uhagaze mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Haleluya. Yesu arabihaniza, arabihaniza ati ntimuzoshobora kunshingira intahe ubwo bushobozi mutabwuzuye. Haleluya. Mutuzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera ntimuzoshobora kunshingira intahe. Ibizobagwanya bizoba byinshi, bizobananiza bizoba byinshi. Ati kubone sitankunze namwe ntizobakunda. Ariko igihe by'ukuri wamaze kunwana na ukanesha iyo si kaba Mpwemu Yera kuzuye ugupfa uvuga uti Paulo niwe yavuga ati gupfa ni inyungu nukubaho ni inyungu. Haleluya. Urumva apfuye azaduga mu ijuru aje kuruhuka, ari mwisi arakomeza korera Imana. Ntiyari yitaye ku kindi kintu na kimwe, yari yitaye ku bwami bw'Imana bwaguka. Haleluya. Rero nawe muntu w'Imana ite ku muhamagaro wawe, ite kuco wahamagariwe gukora. Haleluya. Ico nico kizokubera umugisha, ico nico kizotuma Imana ivuga ngo ndafise umuhungu ndafise umukobwa ashingira intahe izina ryanje muri inosi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Imana data rugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushima, sindambirwa kukuninahaza, sindambirwa kutazira no kugukengurukira. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Ese icyo mpawa Mana we iri jambo rikagira ubushobozi bwo gukiza no kubohora imitima myinshi ibushwe, imitima myinshi mu ntege nke, imitima myinshi yihebye yihebuye igasubizwa kwambikwa imbaraga kugira ngo bashobore guhagarara badatinya ubugome bwose bwa wa mubi. Kuko we nta kindi cyamuzanye muri inosi yazenwe no kuba no kwica no gutikiza, ariko uhimbazwe weho kubaje gutanga ubugingo kandi ukabutanga busagutse. Ureke rero ugwisha imvura y'umugisha ku bana bawe, inzuzi z'ubugingo zitembe, ahari hagadutse yasubire gutemba amariba. Mwami wanje Mana yanje, abana b'Imana asuri kugira umwete ukuba mu ijambo. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro ishimwe n'ivyawe ubu niye bitazoshira, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.